natwe uyu munsi kugira vy'ukuri dushobore gukora uko Imana ishaka. Icambere nuko tubanza kwimura izindi mana twimitse mu mitima yacu. Haleluya. Tukazimura Imana ikaronka ikibanza mu mitima yacu, hama ikabasha kudukoresha ivyo yatubitsemwo. Haleluya. Haleluya. Imana ntishaka kugukoresha ivyo yakubitsemwo utamaze kwimura izindi mana ziri muri wewe. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza, umunsi w'umugisha uduhezagije, uko Mwami Imana uyu munsi utigeze kubaho kandi atazokongera kubaho ukundi. Rero ngushimiye ubwo buntu tugiriwe gukubonera izuba, kose bose batewe iteka n'ijuru nkatwe, ariko tunezerejwe two Mwami Imana ko tugiriye neza tukaba tubonye uyu munsi. None nubishimirwe muvyeyi, ngushimiye kandi no kudutegurira ivyiza uko bukeye nuko bwije. Nizera ko no mu ijambo tugiye kuganira na bene data tuza gukoramwo vyinshi byubaka imitima yacu, bigatuma Mwami Imana dukoresha ibikorwa vyiza biguhimbara. Urakoze rero mukunzi mwiza ko wemeye kubana natwe, Mpwemu Yera akaba yemeye kuturongora muri vyose. Hama icubahiro n'ishimwe bibi vyawe, abandi abisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ntushobora gukorera Imana igicaniro cyo mu mutima wawe kidakeye. Haleluya. Utamaze gukuramwo ibidahimbara Imana ngo ushiremwe ibihimbara Imana. Imana ntishobora kubana n'abantu bafise imitima yanduye. Haleluya. Rero ukaba ushaka gukorera Imana, banza igicaniro cawe cyo mu mutima, usubire gucanire gisubire kwaka, gisubire gutembamwo ubuzima. Haleluya. Ukuremwo ibidahimbara Imana, hama Imana izobona kugukoresha ivy'ubuhizi. Reka dusome mu Bacamanza, turasoma ku gice ca 6, dusome kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 27. Haravuga ngo Gideyoni asambura igicaniro ca Bayali. Mwijoro ry'uwo munsi Uhoraho aramubarira ati, hitana imfizi ya so imwe ya kabiri imaze imyaka 7, usanzaze igicaniro cubakiwe Bayali kiri kwa so, utemagure inkingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iruhande yaco, uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara jewe Uhoraho Imana yawe. Mu buryo busanzwe ujane ya mfizi ya kabiri uyitange kwikimazi cyo guturigwa, ucanirize inkwi za ya nkingi ya Ashera uzoba watemaguye. Nuko Gideyoni ajana abantu 10 bo mu bantu biwe, abigenza nk'uko Uhoraho yamubariye. Ariko yabikoze mu ijoro, ntiyatinyutse kubikora ku murango kubwo gutinya abo mu muryango wabo n'ababa mu rugo n'ababa muri ico gisagara. Amen. Rero Gideyoni amaze kuvugana n'Imana n'umumarayika, akamubarira ivyo akwiye gukora. Nuko tutana hasomye, ariko ni waronka akanya uzohasome. Yarasavye ibimenyetso kugira ngo agenda afise assurance ko Imana vy'ukuri ariyo yamuhagurukije. Yarasavye ibimenyetso kandi Imana yarabimuhaye. Haleluya. Hanyuma Gideyoni arahaguruka. Yaciye ahaguruka aragenda akora nk'uko Imana yagize Imana yamubariye, kuko yari yamubariye atumviriza. Kugira ngo jewe vy'ukuri dushoboye guhagararana nawe muri iki gikorwa, nuko ubanza ukagenda ugasambura ibicaniro vyose vy'izindi Imana bubakiye, kuko twari twabonye ko Abanyisirayeli bataye Imana. Bataye Imana, baribagira Imana yabakuye mu gihugu ca Egypte, baribagira Imana yabanye na basekuruza babo, barayibagira barayita, bimika izindi Mana. Kuko ngaha twabonye ko ngo bashinze inkingi, bashite ikigirwamana citwa Bayali, bashinga ngo n'inkingi yande ya Ashera. Haleluya. Abari byo bikubita imbere, abari byo bizera, bibabaza umutima w'Imana. Ariko rero Imana ikitegeka Gideyoni ati, kugira by'ukuri mpagararane nawe ngaruke mu gihugu, nuko ubanza gusitura, gwasambura ivyo bicaniro byose bacaniye.
hanyuma Gideyoni agira iki? Gideyoni akora nk'uko Imana yamubariye. Haleluya, akora nk'uko Imana yamubariye. Rero natwe uyu munsi kugira vy'ukuri dushobore gukora uko Imana ishaka, icyambere nuko tubanza kwimura izindi Imana twimitse mu mitima yacu. Haleluya, tukazimura Imana ikaronka ikibanza mu mitima yacu, hama ikabasha kudukoresha ivyo yatubitsemo. Haleluya, haleluya. Imana ntishaka kugukoresha ivyo yakubitsemo utamaze kwimura izindi Imana ziri muri wewe. Haleluya, haleluya. Mbega Imana umuntu yimikanizi, ushobora kuba warimitse Imana Imana yishavu akaba ari iganje ubugingo bwawe, urumva? Ukabura umuntu ashavura, ukabura umuntu yiba, ukabura umuntu abesha, ukabura umusambanyi, umunyeshari, urumva? Ibyo byose Imana irakeneye kubanza kubisitura. Haleluya, ikabisitura ukabinyiganyiza. Amen. Hanyuma ukuzura iki? Ukuzura urukundo rw'Imana muri wewe. Amen. Ukuzura urukundo rw'Imana muri wewe, niho uzoshobora no kugira umutwaro w'abandi. Haleluya, niho uzonifuza gushitsa icyo Imana yakuremeye. Amen. Mugabo ubundi hari izindi Imana ucimitse mu mutima wawe, biragoye ko ushobora gukorera Imana zibiri. Biragoye cyane. Ariko kugira ngo ushobore kugira umwitwara, ariko wumve ko hari icyo ushobora gukora cyagura ubwami bw'Imana, nuko vy'ukuri mpemu w'Imana bakuganje, akanaguhishurira ivyo ukwiye gukora. Haleluya, haleluya. Gideyoni ngo agira iki? Aragenda afata igicaniro cy'abayari aragisitura. Haleluya, ngo afata n'inkingi ya Ashera arayitemagura. Ivyo ngo yagize iki? Yabikoze bwije, kuko ngo yatinye iki? Yatinye ko abantu bashaka kumutesha. Haleluya, hariho ibintu uteza gukorera mu ibanga. Haleluya, hariho ibintu bigusaba kurinda gukorera mu ibanga, kuko igihe ubikoreye ahabona n'umwasi ashobora kugutesha, ashobora kukugwanya. Haleluya. Rero tuba abantu vy'ukuri barongorwa na mpemu w'Imana, kandi ntashobora kukurongora hariho ibindi bicaniro bikiri muri wewe. Reka ibicaniro byose bindi wacaniye, haleluya, bituma utagaragaza ubuzima bw'Imana, ivyo bicaniro byose ubanza ubikureho. Haleluya, ubanza ubikureho. Igicaniro c'amasengesho gisubire kuba active muri wewe, igicaniro cyo kuba mu ijambo gisubire kuba active muri wewe, niho uzoshobora kugaragaza ubuzima bw'Imana. Haleluya, kuko twarabonye ko ijambo ry'Imana ari ryo ryonyene rigutuma uhinduka. Haleluya, niryo rigutuma ukomera, niryo rigutuma ugira ihishurirwa muri wewe. Haleluya, niryo rituma ugwanya umwasi akaguhunga. Amen. Kuko twarabonye na Kristo ubwiwe, umunsi umwasi aza kumutera avuye mu masengesho y'imisi 40. Haleluya, nta kindi kintu yamugwanishije ijambo ry'Imana, ngo handitswe ngo. Rero nawe kugira ngo vy'ukuri igicaniro gisubire gukomera muri wewe, bitume ibindi byose byari bigukikuje ubinesha, nuko igicaniro cyo mu mutima wawe cyaka, kandi cyatswa n'iki? Cyatswa n'ijambo ry'Imana, cyatswa no gusenga. Haleluya, kuba ku mavi. Haleluya, kuba ku mavi. Nta muntu ashobora kunesha adasenga, nta muntu ashobora kunesha ataba mu ijambo. Ivyo ntibishoboka. Nta muntu ashobora kugaragaza ubuzima bw'Imana adasenga, adasoma ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ugende muri Bibiliya yose, abahagararanye n'Imana bakagenda uko Imana ishaka, bakumvira Imana, nibo bakoresheje bikomeye, nibo bazanye impinduka ikomeye. Na Gideyoni icyo Imana yamubwira yagikora uko. Haleluya. Rero natwe tukaba dushaka kuba abantu vy'ukuri bakorera Imana, bahimbara umutima w'Imana, bahindura ibintu, nuko tugira iki? Dukora ivy'Imana ishaka, ntidukora uko twebwe dushaka, kuko abantu benshi dushaka gukora uko twebwe dushaka, ariko Imana idusaba ukora uko yo ishaka, dukurikiza iki? Amategeko yayo. Haleluya, haleluya. Niho vy'ukuri dushobora kuba abantu bayihimbara. Amen. Usomye ngaha hepfo urabona ko ngo bukeye bavuze ati none ibi ninde yabikoze? Baravuga barabazanya ngo ninde yakoze ibi? Ninde yatemaguye iyi nkingi yasheraga agasitira n'igicaniro c'Imana yacu? Ngo babigenzereje ko basanze n'imfizi ngo yiwe yabona Gideyoni umva yari yayitanze ko ikimazi. Baravuga ngo nta wundi yakoze ibi, ni Gideyoni, ngo nibamuzane yicwe. Haleluya,
hanyuma se ngo aravuga atumviriza ati by'ukuri niyaba iyi Mana yacu bayari muri ko murayigwanirira ati zo batari Imana ati nimuyireke yigwanirire. Haleluya, nimuyireke yigwanirire. Gideyoni ngo bamuhindura n'izina. Amen, baramuhindurira izina, ngo izina bamwise ni Yerubayari, ngo risobanurwa ngo bayari ngo niyigwanirire. Haleluya. Rero wewe uyu munsi ukaba wahagurukijwe n'Imana, ibizoza bikugwanya byose ntibizogushobora, kuko uzoba wahagurukijwe n'Imana kandi Imana igupfumbase mu kiganza cyayo. Gideyoni ntashobora kumuhangara kuko Imana yari mu ruhande rwiwe kandi yari yanamuhumurije ati Gideyoni ntutinye, ati genda uko izo nkomezi zawe zingana, ati si wewe uzobikora ariko nije nzobikorera muri wewe. Haleluya, haleluya. Rero nawe by'ukuri niwe wahagurukijwe n'Imana, ugenda uko Imana ishaka, nta kabuza Imana izogukoresha ibikomeye kandi bibera umugisha benshi. Imana yo mu ijuru ibagirire neza mwese. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimiye ubugira kandi kubw'ijambo ryawe Imana. Nyemerera uhagurutsa abahungu n'abakobwa bawe Mwami Imana, ubuzuzemo imbaraga zawe kugira ngo babashe kubico wabaremeye, babashe Mwami Imana kuzana impinduka mwisi, kuko nta bandi uzokoresha batahuye ibanga ryo gusenga no kuba mu ijambo, abafise umutima w'Imana, abafise umutwaro wo gusenga no guhindura ibintu muri inose. Ndakwinginze rero ngo uhagurutse benshi mukunzi mwiza, ubasige kandi ubambike inkomezi zawe. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe.